birahimbaye kurongora abantu banezerewe. Abarundi bose baranezerewe. Umurundi atanezerewe ni wa murundi yemera kuba umuja w'ubutegetsi bw'u Rwanda, niwe wenyine ubu azingirwa. Nico gituma ndabatumye mwebwe Abarundi mubahamagare muti vahiyo muzingirwa muze mu gihugu c'umunezero. Mwiriwe cyane mwigizi wacu, mwiriwe cyane. Ego ni hatari umuntu w'Imana, ni hatari n'ukuri. Ni hatari Uburundi bwacu kweri, je ndabona ko mengo ni kibazo. Ndabona ko ari ngoma, ni kibazo kigera kure. Ugerageje ukaraba no kuri umunyagihugu ageze mu yabira, ageze mu mazi abira. Hamwe rero bavuga ngo kugirana umunyagihugu no kurageze mu mazi abira, bose ubu abategetsi ni kwiyegeraniriza ko gusa turi binebwe. Nivyo igihugu cyari gifise turabinyonora tugasabota, none umunsi cyashitse kuri 0 francs bizogenda gute? Tuzoca duhunga twese. Umunyagihugu ageze mu yabira, ageze mu mazi abira. Hamwe rero bavuga ngo kugirana umunyagihugu no kurageze mu mazi abira. Abantu baragiye tujya twigirire baraje kajeke kugira twimbura umuceri mwinshi mu kiyaya, baca baragenda barayiba ayo mahera, bariba umuceri ntiwarimwa kubera amazi abuze. Bose bariko bidoga ngo umuceri urazimvye, none ugomba none mukure hehe? Nimubwire bajya batwaje baruti garukana amahera ngaha twubake baraje. Nabasabaza gutora sabata hatoye, ubu rero duhiriwe duhizije n'abatoye bose n'abatatoye bose, budura dukubitikiranira hamwe. Maze iminsi ndiko ngenda mu ntara, ugasanga buramatari niwe wa mbere ari mu basuma. Iyo ntara yotera imbere gute? Musitanteri niwe musuma wa mbere, bagize fraude ahubwo nawe azamu. Iyo komine yotera imbere gute? Kuza kuduhenda batubwira yuko badutunganiriza mugabo mu nyuma bigaca bihera. Bobo bagize ntibariko baranezerwa, bandikisha amazu 105, amazu 200, amamodokari, amavewi tazimvye. Twebwe natwe turiko turatebeka abavubi n'ibiciro bagaca babigira uko bisake kubera bo bafise ibikwiye. Abene cyo kugira ngo bakaba abene gihugu, ahubwo abandi baza kugira ngo bagikamishe bashira mu mifuko yabo. Bariko bubaka n'ama etage maki none mweho. Aujourd'hui aussi c'est un autre jour. Daïla Yamaramaye nk'userukira igihugu kubona miliyaridi 54 zisohoka ukarondera iyo zagiye ukazibura nakamaramaza. Ni hatari umuntu w'Imana, ni hatari n'ukuri. Ni hatari Uburundi bwacu kweri, je ndabona ko mengo ni kibazo. Ndabona ko ari ngoma, ni kibazo kigera kure. Haraje daimoni mbi baraciye ubwenge mu guteka umutwe wo kuba igihugu. Ndababwire byari ibintu murambona nkavuga nti iyi ni laboratoire. Ugerageje ukaraba no kuri umunyagihugu ageze mu yabira, ageze mu mazi abira. Hamwe rero bavuga ngo kugirana umunyagihugu no kurageze mu mazi abira. Birateye isoni, je nasubiye inyuma ndihweza. None ndavuga nti none iki gihugu ni cibivume, abantu babijuju bigugu nyene gutya. Ahubwo nukuraba mukadutegurira icigwa, cerekeye n'ukuntu kujanye n'ibintu vy'amatora. Nivyo bintu mwigisha mbona umengo mwodusirira imbere kwanza nko muri ibi bihe mubona tubisa n'abariko baregera ibintu vy'amatora, mukaraba ukuntu mutangura kudutegurira ivyigwa vy'amatora, kuko simbona ukuntu tuzohora tuza gutora abantu batatwibuka. Ubu n'ubutumwa speciale ku murundi wese, kandi ndizera neza yuko hatabura ababohoka uno musi. Iyo ugiye kugura moto urabanza ukareba ati iyi moto yagenze ibirometero bingahe cyangwa iyi modoka. After sales service aciye छोटा सा पेन खरीद. Mubanze murabe ingene abahindi bari bateze amatwi, raba ingene bari babanza amatwi bakurikirana inyigisho y'uyu mugabo. Iyo guze n'ikaramu noneho nayo urabanza ukandika yiryo ukareba ko iyo karamu ikora. Ibintu byose murabyibaza buri gihe mugiye gukora muri iki gihugu. Hari ikintu kimwe ariko mujya mukora mutabanje kwibazaho. Wumve kano kantu. Mwumva akantu n'umubiritsi n'umufumya asha umuravumba, iyo niyo mitume ngira rura gose.
ati abaturage b'ubuhindi ibintu byose iyo mugiye kubikora mubyibazaho kugeza naho muguze bike mubanza kuyandikisha ahantu mukamenya neza ko izaba yandika atari ko hari ikintu kibafitiye akamaro mukora mutakibashijeho mutanatekerejeho iyo muri guhitamo guverinoma izabayobora ntabwo mujya mubyibazaho ngo mubitekerezeho kabiri amasaha 5 muyamara ku munsi mwibaza ese uyu muti ngiye kugura wica imibu iyi mibi iraza gupfa ese iyi muti usohora umwotsi mwinshi ntabwo umura nabi mu nzu ese uyu mubu uraza gupfira igihe ariko iyo muri guhitamo guverinoma izabayobora imyaka 5 manda yabo ngo irangire bo manda yabo ni 5 harya twe ni 7 betwe ni ingahe kumengo ndayibagiye gabasha ntawonyibutse baheza kuza kuduhenda batubwira yuko badutunganiriza mugabo mu nyuma bigaca bihera bobo bagize ntibariko baranezerwa bandikisha amazu 105 amajana 2 amamodokari amavewi azimvye twebwe natwe turiko turatubika abavubi n'ibiciro bagaca babigira uko bisakiye kubera bo bafise ibikwiye idoga ngo ibintu birazimvye genda mu vyironderere none je ndigera ndababwira ko ibiraya bizimvye ndigera ndababwira ko ibiharage bizimvye kandi ndabifise ndigera ndababwira ko ibigori bizimvye kandi ndabifise cenja muri stock wanje jewe ndafise nk'ubu itoni renga ya mire ndafise itoni zingahe ibiyoba ndafise itoni nka 5 z'ibigori nza ndasya ndafise ibiharage muri stock ndafise umuceri muri stock neje nkandazi ko bizimvye none no bimenya gute umukuru w'igihugu agize imisi avuga amajambo ayo majambo akayobera abene gihugu bamwe bakazazanirwa abandi nabo bati ivyo umukuru w'igihugu avuga nivyo nukuri abanyagihugu nabo babona ubuzima babayemwo bakumirwa amajambo akabaherana ikivugo nyamukuru c'ishure ry'abarundi bose ni tugaruze umunezero satani yatunyaze muri ico civugo tubanza kwerekana ukuntu abarundi babayeho nabi ukuntu abarundi babayeho mu buzima batategerezwa kubamwo ubwo buzima bubishe bakabubamwo kubera akagwi k'abantu kigarurira ivyategerezwa kubafasha ivyo navyo nivyo mwiyumviye mu majambo duhejeje kubumvisha ayo n'amajambo yivugiwe n'umukuru w'igihugu wenyene kumbure yaba yaravuzwe n'uwundi mwari guhava muvuga muti uko nugushikuza ijambo rero ngomba ngarukeko niri umukuru w'igihugu yashitse havuga ati abene gihugu abanyagihugu abarundi muri rusangi baranezerewe ati bari mu munezero nangere mana yanje ati ahubwo bwira n'abandi bahunze abahungiye hariya mu Rwanda za Tanzania n'ahandi bagaruke dusangire umunezero yo byumvikana ko caciyumviro cacu ngo tugaruze umunezero satani yatunyaze ikubiswe ubuhiri umukuru w'igihugu akidoza ubuhiri abarundi bose baranezerewe umurundi akanezerewe ni wa murundi yemera kuba umuja w'ubutegetsi bw'u Rwanda niwe wenyine ubu azingirwa nicyo gituma ndabatumye mwebwe barundi mubahamagare muti va hiyo muzingirwa muze mu gihugu c'umunezero murumvise yuko avuze ati ahubwo nimuze mu gihugu c'umunezero ati umurundi atanezerewe ni wa murundi yemera kumuja w'igihugu c'u Rwanda aha rero umuntu aca yibaza ati abategetsi bacu ntibitwaza igihugu c'u Rwanda mu buryo canke mu ntumbero y'ukunyegeza amafuti bakora y'ukunyegeza ko amafuti bakora ariko arasubiza inyuma igihugu c'u Burundi ariko asubiza inyuma abarundi ariyo atumye abarundi basinzikara icambere mwaciyumviye kandi ico nibaza yuko atakoboga iharira ubunyonozi bwarabishe ubusuma bakora nibwo butumye umwene gihugu abaho nabi umunyagihugu akubitika ubusuma bukogwa nibwo butumye abashomeri baba benshi
ubusuma buriko burakogwa nibwo buriko buratuma urwaruka ruta rukomoka kandi arigo rwari rugeze gukora arigo rwari rufise inguvu zoteza imbere igihugu mu mwanya mutoya. Umukuru w'igihugu rero nk'uko kuryoshya abanyagihugu nk'uko kunyegeza amabi akogwa n'abategetsi bonyene nk'uko gufukira ubwo busahuzi bukogwa n'abategetsi hanyuma ntibahanwe no guhanwa, arashika yaho avuga ati ubu igihugu c'u Burundi kirifashe, ubu ahubwo twogurana n'abandi. Rero uno munsi natwe dutanga ndabona Burundi butakigurana butakisaba imfashanyo ahubwo aribwo bufasha abantu. Umukuru w'igihugu igihe kimwe yarivugiye ko ari umujanja, aravuga yuko aswahira, ariko jewe ico gihe ntavyo nemeye. Mugabo ubu ndiko ndavyemera kuko ariko aratwemeza ibintu bigaragara yuko atari vyo, ariko aratubwira igihushane c'ivyo twibonera. Nta kuntu woba wifashe, nta kuntu woba ufasha abandi nawe ugeze aho umwasi ashaka, utagifise n'ubushobozi bw'ukuntu woshobora gukora imigambi yawe. Umukuru w'igihugu wenyene ngaha arasubira akagwa akagaruka akavuga ati je ndabona kabisa umwanya n'umwanya turashobora kugenda, umwanya n'umwanya Uburundi burashobora kugwa amfayite. Mu yandi majambo ati mu mwanya n'umwanya Uburundi burashobora guhomba, ati kandi buhovye duca duhunga, ati nimwiyumvire mu gihe twohunga twese. Ngari gihe mpana niyumvira mbe umunsi w'igihugu kizogira zero mbega bizogenda gute? Hari ico kibazo nakibajije. None gutomba amfayite ntibibaho. Ko twavuze ko ari umu entrepreneur tukaba ataco duha amaboko, turi binebwe, nivyo igihugu cari gifise turabinyonora tugasabota. None umunsi cashitse kuri 0 francs bizogenda gute? Tuzoca duhunga twese, duzohungira aha. Murumva iyi peuple yose ihunze, murumva rampureya. Ibi rero nibije kwemeza bimwe umuhinga mu by'ubutunzi agize imisi avuga ati yereka Uburundi bugeze ahantu habi cyane. Uburundi buri muco bita crise économique, ati kandi biriko bitumwa niki? Biriko bitumwa n'ingendo idahinduka, ingendo mbi y'ubunyonozi bwo ku rwego rwo hejuru ikorwa n'abategetsi. Iyo rero murumvise yuko umukuru w'igihugu Murundi atayihakanye, avyemeje akavuga ati Uburundi bushobora kugwa mu kibazo gikomeye, ikibazo cyo guhomba, kuko nitwe turiko turabikora, turabanebwe, turanyonora, turasabota, ibintu vyandagutakiye. Ubwa mbere abarundi bamenye iki? Mumenye yuko Uburundi buri mu ngwane z'ubutunzi dasanzwe, zimwe bita crise économique. Abarundi babimenye na leta ivyemange, uko nta kubihisha nawisha umwotsi inzu iri kirashe. Kandi izo ngwane z'ubutunzi yo crise économique novuga ko ari nk'umwimbu w'ingendo mbi mu bijanye n'intwari bereye, gutunganya imigambi, ibiturire, gusesagura amatungo y'igihugu vyatsindaro cane muri iki gihugu umwanya munini. Ivyo rero iyo bimaze kumera gutyo haragera igihe abantu bimbura ivyo nyine, uko izo ngeso zaciye zituma habiki, zaciye zituma hariho ibintu bikurikira. Ubwa mbere Uburundi busa nuko ataco bushorera hanze. Ubugira kabiri nta mfashanyo buronka zikwiye kandi bizikeneye. Nta bagwiza atunga minizi imitahe muri iki gihugu c'u Burundi hagakara nko mu bindi bihugu. Nta barukera rugendo bagendera Uburundi cyane n'ibindi bihugu. Ukaraba nta bundi rufise uburyo bwo kwemererwa kwa kanideni hanze mu gihugu byo hanze kugira ushobore kuronka imfashanyo. Uburundi n'imfashanyo baduhaye kubera yantwari bere iratunanira no gukoresha, ikagarukira amahera gasubira inyuma tuyarurera. Hanyuma
ivyo ugaca usanga n'umwimbu waciye ugabanuka mu vy'uburimyi umwimbu ucuragabanuka muri rusange umwimbu waragabanutse no mu burimyi. Hanyuma ikibabaje rero hacaba ikintu c'ikinyoma caciye kihaba bavuga ngo turikwije ukumva ngo umwimbu nibwonijya nawe ngo dosesa ngo twogushorera hanze kandi ari kinyoma. Aka kantu rero karahambaye sinzi ko mwakumvise mwebwe mushobora kuba mugwaye amaso y'imbwa kabisa nako amaso y'imbwa ariko arakira murambabarira ariko aka kantu karahambaye ati haciye habaho ikinyoma giteye ubwoba cyo kuvuga ngo turifise kandi bigaragara neza ko tutifise na gatoya. Uburundi bwo kwitwa igihugu ca mbere kwisi gikenye hanyuma tukavuga ngo turifise ico ntimwumva yuko ari kinyoma kibishe. Rero uno munsi natwe dutanga ndabona Uburundi butakigurana butakisaba imfashanyo ahubwo ari bwo bufasha abantu. Sinzi ko arabashaka kwiha amanota bakaba mu mwimbu n'ijya nawe kandi atari byo tubigumamwo haca bico bita manipulation y'amafaranga y'amarundi kuza baraduza amafaranga muri berbe bakurayo bimvira abantu batubwira ngo umwimbu uri kuraduga naho ushinga abakozi bahembwe kumbe na madera ari karakwa kumbe na mahera atacafatiye kari karakwa muri berbe mbwa tukavuga ngo byose twavyikoreye twahembye amakozi amatora twayatunganije byose twabigize kumbe na mahera ari karaduga y'amadeni mu gihugu hagati n'amafaranga ava muri berbe atacafatiyeko katawe nico bita mauvaise gouvernance budgétaire. Mauvaise gouvernance budgétaire no kuvuga amafaranga ya leta acakoreshwa nabi atawukontrola amara imyaka 5 ata controle iba akoreshwa aja mu mapurite atariyo ukumva ingingo zirafashwe igihuruduka zije gutyo zitizwe neza bagashinga ibi bagasubira ibi umenga amahera leta umuntu abantu barayigina atana controle. Ivyo rero bice bizana iduga ry'ibiciro bita inflation rifatira ku biki. Ubwa mbere inflation ifatira ku mwimbu muke uyu mwimbu muke dufise ibiciro bituzobihagarika umwimbu tiyongereye bizokunda. Voilà wa mwene gihugu yereko aravuga ati tugeze aho umwanzi ashaka kubera iduzwa ry'ibiciro. Murumva yuko atarira busema ivyo biriho bica binaniza abanyagihugu. Umunyagihugu ntabagishobora kugura ako yifuza ngo agafungure kubera iki? Kubera ubushobozi buke ibiciro byaraduze ku rwego rwo hejuru. Ivyo ari binakwiye yuko hari n'umunyagihugu yoza gutora kuko nabasabaza gutora sabata hatoye ubu rero duhiriwe duhizide n'abatoye bose n'abatatoye bose budura dukubitikiranira hamwe nuko rero ubu amaze guhagarara kwirade akavuga ko nyene byose akwizije nibaze ko atakabuza na kamwe yuko afise umugwi wiwe bahiriwe nawe abasigaye bose nabo bagomba bagapfa. Je nuko ndabibona ibisigaye reka Imana ifise inzira zirenga igihumbi cisamwe ibintu aha byose bizohinduka. Reka kwanza abanyagihugu tumanze dusinzikare tubabare hanyuma tuzobone guhindura ibintu. Abanyagihugu ageze mu yabira ageze mu mazi abira hamwe rero bavuga ngo kugirana umunyagihugu nuko ageze mu mazi abira bose ubu abategetsi ni kwiyegeraniriza ko gusa nta muntu n'umwe ariko aratunganiriza umunyagihugu nta muntu n'umwe ariko arorohereza umunyagihugu bose ni ukurunda amatungo iwabo birundaniriza hanyuma mu kuvuga nabo bagaca bahagarara ku isunzu ry'inzu ngo twese niko bidukwiye. None w'Imana ni kuri mu Burundi kwerekaye ahubwo nukuraba mukadutegurira ikigwa nukuraba mukadutegurira ikigwa cerekeye n'ukuntu kujanye n'ibintu vy'amatora. Nivyo bintu mwigisha mbona umengo mwodushyirira imbere kwanza nko muri ibi bihe mubona tubisa n'abariko baregera ibintu vy'amatora. Idoga ngo ibintu birazimvye genda mu vyironderere. None je ndigera ndababwira ko ibiraya bizimvye ndigera ndababwira ko ibiharage bizimvye kandi ndabifise ndigera ndababwira ko ibigori bizimvye kandi ndabifise cenja muri stock wanje jewe ndafise nk'ubu itoni irenga ya mire ndafise itoni zingahe ibiyoba ndafise itoni nka 5 z'ibigori nza ndasya ndafise ibiharage muri stock ndafise umuceri muri stock neje nkandazi ko bizimvye none no bimenya gute haca haba inflation ijanye niki
nico bita kudorovye kubera amataxe aguma yiyongera hari ibijanye n'amafaranga nyene ava mu maberbe masse monétaire yiyongera ataca afatiye atamwiba bano kwimbira ngo baronse imishahara badugirijwe ibintu ko aravuga kumbe sanari karava ku mwimbu waduze amadovize ifaranga ry'Uburundi riguma ritagaciro muravyibonera likabura avuga nti jewe kugira mpinyuze ndabe ko ihagi Burundi rifise agaciro genda mungurira ivoka bacaja kungurira ivoka bayiguza amadolari 5 aho inyabihanga kagugwa ngaha ijana murumva rero ijana ry'inyabihanga ringana n'amadolari 5 y'abanyamerika none sivyo none ivoka sipo none ivoka y'inyabihanga ndayiriye simpaga cyo kimwe n'ijya voka naguze muri Amerika ndayiriye none mwumva ijana ry'inyabihanga ritangana n'ijana ryo muri Amerika bame n'amadolari 5 muri Amerika ifaranga ry'Uburundi ntirigira agaciro ndabivuze amadovize ifaranga ry'Uburundi riguma ritagaciro muravyibonera likabura ifaranga ry'Uburundi ntirigira agaciro ndabivuze ibitoro bikatugora kwinjiza ifaranga ry'Uburundi maze gutagaciro ukuva ku byo uzoshora hanze yose ibiciro bizokama biriko biraduga hagacaza speculation kubera ubukena abantu batavye bariko barakora bose baja guspekira abantu bagashaka kudandaza byose bakagira gute hagacajamo n'ibintu vya capacité institutionnelle inzego ha gukora akazi kazo bose bagaca baja kudandaza ibiture bikira ingingo zigafatwa gihuti zitizwe uburyo ugafata nk'ingingo zagiye zarafatwa twogira ibaringazo zifatwa kandi abantu bahanura basemerera zigasubiza ibintu inyuma kandi n'ubu twiyongesoma tuyibandanya abantu bahinga bahari bohanura bikara umukuru w'igihugu aravuga ngaha ati igihugu gishobora kugwa mwisanganya igihugu gishobora kugwa en faillite canke igihugu gishobora guhomba ati mbega gihomvye tusha duhunga twese ati nimwiyumvire aba bantu bose baciye bahunga aha rero umurundi wese yokwibaza ati mbega igihugu kirashobora guhomba igihugu kirashobora kugwa en faillite nkuko umukuru w'igihugu yabivuze kandi wewe murundi yarerekanye nikiriko kiratuma igihugu cohomba aravuga ati ubusuma urenze urugero aravuga ati ibi bintu byo guspekira wewe ikoresheje gusabota gukora sabotage reka twibukanye ibihugu bimwe bimwe vyahomvye mbega ibituma ibihugu bihomba ni biki bakavuga bati igihugu cahomvye kabaye mbega iyo gihomvye bica bigenda gute bimaze kugaragara ko igihugu kiri mu nzira canke cahomvye biraheza bikagenda gute hariho ibihugu vyinshi vyagiye birahomba ariko ivyo sinobigaruka ko vyose reka twibukanye ibihugu bitatu vyonyene kugira ngo ducunguze umwanya umwete mu 1998 igihugu c'Uburusiya caguye en faillite canke reka tuvuge duti carahomvye abategetsi baravuga bati igihugu cahomvye mu 2022 igihugu ca Sri Lanka carahomvye caguye en faillite ico gihugu cagize ideni ringana n'imiliyaridi 46 z'amadolari aho hari mu kwezi kwa kane ico gihugu cari gisanzwe gifise ubukene bw'amafaranga y'agaciro no kuvuga ngo amadovize ivyo rero bica bituma habaho ikena y'imfungurwa habaho ikena y'imiti amatara agacikagurika habaho ikena y'igitoro abanyagihugu nabo baca baja mwibarabara biyamiriza ubwo buzima bwari bubishe ivyo vyatumye Gotabaya Rajapaksa atakaza ubutegetsi igihugu rero kimaze gushika ngaha abari indyankurye mu 2010 igihugu c'Ubugiriki cagize ikibazo nk'ico igihugu c'Ubugiriki carahomvye
igihugu c'ubugiriki n'igihugu bita la Grèce cahomvye gifise amadeni menshi, cari gifise ideni rinini cane. Igihugu ca Grèce rero nico gihugu ca mbere kirimwo abantu benshi bize mu Burayi. Abenshi muri abo muca mwumva ko ari urwaruka. Ubwo rwaruka rero niko rwakozweko cane n'ico kiza c'ubutunzi. Kandi murazi yuko igihugu c'ubugiriki gifise amateka akomeye kw'isi. Abahinga bahambaye canke abanyabwenge isi iguma yibuka canke iguma yigisha, murazi yuko arabagiriki. Muti none uruhombo rw'igihugu rutumwa niki? Nibiki bitera igihugu guhomba? Ubwa mbere nico bita la mauvaise gouvernance, intwaro itabereye, intwaro irimwo igiturire, intwaro irimwo akamwana wa mama, intwaro itagira ubutungane, intwaro ihagaze ku kinyoma, intwaro itagira kontrole. Mu majambo make, intwaro idahana abakoze amakosa. Kuri ivyo hariyongera ko bimwe vyo gutanga amasoko ya leta ukayaha abatayatsindiye kubera ivy'imigambwe, kubera ibiturire, voilà. Hakaba n'ifatwa ry'ingingo zitabereye, ingingo gihutihuti, ingingo zitabanje kwiyumvirwako neza. Ubu rero ibisabwa ibitegerezwa kuzura kugira ngo igihugu kigwe muri fayite canke igihugu gihombe, Uburundi bushobora kuba biza bwarabikwije canke buburamwo bike cane. Ariko abahinga bobo baramaze kubivuga yuko turi muco bita crise économique. Nukuvuga ngo ubu igihugu c'Uburundi ntigifise n'ububasha canke uburenganzira bwo gusaba ideni. Kubera iki? Kubera kiza gifise amadeni arenze urugero. Ubu rero kuri iki nibaza yuko atawugikekeranya. Reka rero tugaruke kuri rya jambo ry'umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu ati igihugu c'Uburundi kiri mu munezero, abarundi bari mu munezero ntangere. Ati utari mu munezero nawe ntiwabaye umuja w'igihugu c'u Rwanda. Ubu rero tugomba turabire hamwe ko umukuru w'igihugu atoba ariko araduswahira canke ko ivyo ariko aravuga ari gihushane kibiri mu banyagihugu, ko ari gihushane c'ubuzima abanyagihugu babayeho. Kuko mu gihe umukuru w'igihugu ariko aravuga yuko abanyagihugu banezerewe babayeho neza, vyo bari vyiza cane. Natwe twifuza yuko abanyagihugu babaho mu munezero ntangere. Ariko mu gihe yoba ariko arabivuga abanyagihugu bazahawe, abanyagihugu bamerewe nabi, yoba ariko arabakindaga, yoba ariko arabashinyaguriza, yoba ariko arabahema, umukuru w'igihugu vy'ukuri ntiyoba akunda bene gihugu. Umukuru w'igihugu twohava tuvuga duti mbega yemwe umukuru w'igihugu ni ndyarya. Duti yoshobora kuvuga ngo abanyagihugu babayeho neza kandi vy'ukuri babayeho nabi. Bantu b'Imana, ivyo rero nivyo tugomba turabire hamwe kugira ngo ibintu bije ku mugaragaro, ntihagire uvuga ngo yarengeye uwundi. Kuko umukuru w'igihugu aramaze kuvuga yuko mu gihugu c'Uburundi atanzara iriho, atabashomeri bariho. Ubu ico yongeyeko kuri ivyo nuko abarundi babayeho mu munezero ntangere. Voilà. Birahimbare kurongora abantu banezerewe. Abarundi bose baranezerewe. Umurundi atanezerewe ni wa murundi yemera kumuja w'ubutegetsi bw'u Rwanda, niwe wenyene azingirwa. Twagiye rero reka turabe ingene abarundi buzuye umunezero kino gihe. Mwiriwe cyane mwigizi wacu, mwiriwe cyane. Ego ni hatari umuntu w'Imana, ni hatari n'ukuri, ni hatari Uburundi bwacu kweri. Je ndabona ko mengo ni ikibazo,
ndabona ko ari ingoma ni ikibazo kigera kure ugerageje ukaraba no kuri umunyagihugu ageze mu yabira ageze mu mazi abira hamwe rero bavuga ngo kugirane umunyagihugu nuko ageze mu mazi abira bose ubu abategetsi ni kwiyegeraniriza ko gusa nta muntu n'umwe ariko aratunganiriza umunyagihugu nta muntu n'umwe ariko arorohereza umunyagihugu bose ni ukurunda amatungo iwabo birundaniriza hanyuma mu kuvuga nabo bagaca bahagarara ku isunzu ry'inzu ngo twese niko bidukwiye none w'Imana ni kuri mu Burundi kwerekaye Makuti yabandanirize ku mugwa mukuru wa politiki Gitega abanyagihugu bo muri quartier Nyabugogo mu gisagara ca Gitega bafise amakenga yo kwandura ingwara zituruka ku isuku rike biturutse ku bukene bw'amazi meza buharangwa haraciye ikiringo kirenga amezi 6 urongo yo quartier Terence Ndayizeye hasigura ko vyatewe n'ibikorwa byo gusanura amabarabara abakozi ba ARB babomoye imiringoti y'amazi bariko baca imifurege muri Ry'abarundi mu karere ko hagati n'umuseruko bavuga ko batanze urutonde rw'ibikenewe muri ARB ikigo cy'igihugu kijeje gusanura amabarabara Amiskarihungu. Hari imyidogo mu banyagihugu benshi bo muri quartier Nyabugogo yo mu gisagara ca Gitega bivuye ku bukene bw'amazi meza haraciye ikingo kirenga amezi 6 bafise ubwoba ko bishobora kuba intandaro zo kwandura ingwara ziva ku isuku rike. Bamwe mu banyagihugu biba ngombwa ko baja kuvoma amazi ya Rusengo ku bito biri ku nkengera y'igisagara ca Gitega abandi nabo bagakoresha amazi ya Rusengo. Imiryango ifise ico yirengeje yoyo iraheza ikagura ibido y'amaritiro 200 ku mafaranga amajana 3 harimwo n'amafaranga y'umutaxi vero. Iryo kena ry'amazi meza rituma abakozi bo mu nzu bataragama aho bace baja kurondera akazi mu yandi makartier. Abinanase bagahangana n'ubukene bw'amazi meza gibonekeza muri quartier Nyabugogo mu gisagara ca Gitega baraheza bagaca basaba ko badugiriza imishahara. Ni mu gihe kandi hakuze kwibonekeza amatati hagati y'abakoresha n'abakozi bo mu nzu bivuye ku bukene bw'amazi meza. Urongoye quartier Nyabugogo Terence Ndayizeye avuga ko amabombo y'amazi yakamye bivuye ku bikorwa byo gusanura amabarabara n'ishira hamwe Agence Routière du Burundi ARB aho bamenaguye amatwiyo y'umugende w'amazi bariko baraca imifurege. Birahimbare kurongora abantu banezerewe. Abarundi bose baranezerewe. Umurundi akanezerewe ni wa Murundi yemera kumuja w'ubutegetsi bw'u Rwanda niwe wenyene ubu azingirwa. Nuko bishikirizwa na bamwe mu banyagihugu muri komine Ntahangwa mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura iyo hageze kwivuza ntiboroherwa kubera mikoro make. Uvuga yarumva ko bidaza ngo bikorohere naho uronka yo kwivuza gaca bakwandikira imiti ariko ushobora kuyigura ugasanga ugoye mu nzu. Iyo ushaka kuja kwa muganga guca amafaranga nyene udashaka kuronka. Ntibitworera namba kuko ubwiye nkaho muri clinique kwivuza no kuvuga yivuza 100%. Ikariho hose imbere naza waro akarede hose wivuza kuri samples. Ubu nyene byoshika nkagwara je ngiye kwa muganga ndiha ibici 100% ariko kuriha ntibitworohera. Kubgabo ivy'amashira hamwe yo kuvuzanya nta kinini babizi ko uretse ko bumva bivugwa gusa. Twavyumva nyene babivuganye tumva ngo hari amashira hamwe usanga uba urimo hakaba ibice bakurihira nko mu gihe wowe bugwaye n'ibindi bice we wirihira ariko ibyo tuvyumva ko ntavyo tuzi. Birahimbare kurongora abantu banezerewe. Abarundi bose baranezerewe. Ubu ni wa mugwayi niyo yitungira Vianney umwe yaraswa amasasu 200 hanyuma akandikirwa komisiyo medicale yo kuja kwivuriza hanze. Kino gihe rero facture proforma yiwe ikaba yasohotse. Ibitaro vyarungitse facture yose hamwe y'ibihumbi 12,700 vy'amadolari. Aho nta tike ririmwo kandi azoja kwivuza mu Buhindi. Ibitaro bizomwakira ni ibi vyitwa JP Hospital byo mu Buhindi. Rero uwo mugwayi arabatakambiye arabasaba ko umuntu wese yoba bishoboye yomufasha kugira ngo ayo mafaranga aboneke ngo kuko kino gihe amerewe nabi. Murumva namwe ko amadolari 12,700 atarayo gupfa kuronka. Mu Marundi dufashe ku idolari ryoba rivunjwa 4,500 duca dutora imiliyoni hafi 58 aho nta tike ririmo. Imbare kurongora abantu banezerewe. Abarundi bose baranezerewe.
umugabo mubona yitwa Ndinzemenshi Fabien canke Fabian. Uwo mugabo rero nkuko mumubona ngo yafashwe n'ingwara yitwa keratinisation de la cornée. No kuvuga ngo iyo ngwara ni ingwara ifata amaso igatera guhuma. Ngo yaragerageje kwivuza kuri Prince Jean Charles, aja kuri hôpital militaire, waja ku bitaro vy'ikibuye, waja i Nairobi, hose biyanga. Niyo baca bamugirira komisiyo medicale yo kuja kwivuriza hanze iyo ngwara. Kino gihe rero aratabaza asaba umuntu wese abishoboye, umugira neza wese ko yomufasha akaja kwivuriza hanze. Birahimbare kurongora abantu banezerewe. Abarundi bose baranezerewe. Kuru twabateguriye tuyabandanize mu ntara ya Cibitoke, abanyagihugu babakuru bibe Uburundi buhana n'u Rwanda bo mu makomine ya Mugina, Mabayi na Bukinanyana basaba amashira hamwe yo gutumatumanako amakuru kubaronsa iminara kugira ngo bashobore kuza barahana amakuru vyoroshe, bashobore no gutabaza mu gihe baba bagize ibibazo, bagasigura ko kugira ngo bikunde gukoresha amatelefone ngendanwa bagira urugendo rw'ibirometero birenga 200. Buramatari w'intara ya Cibitoke akamenyesha ko hagiye kuvugana n'abarongo ya mashira hamwe kugira ngo iyo myidogo yabo itoregwe umuti. Alexi Ndayiragije. Hatari yake makomine ya Mugina, Mabayi na Bukinanyana, abo banyagihugu ngo baragira urugendo rurerure rurenga ibirometero 200 kugira bashobore kuronka aho bavugana kuri telefone. Hamwe ngo imihora ikiboneka mu gihe bagumye wabo ari yo mu mahanga cyane cyane yo mu gihugu cy'u Rwanda. Uko kutaboneka kw'iyo mihora yo mu Burundi rimwe ngo biratuma bibagora gutabaza, aho cyane cyane abatware mu gihe bashatse kuvugana n'abajeje intwaro n'umutekano ku rwego rw'amakomine cyangwa y'intara. Ikibazo kijanye n'amare twebwe turagoye cyane kuko turi mubwira ntibuce nko ku mutumba w'inyempundu ubucimbiri bushika bune bwose nta marezo mitere bufise kandi ekonete wewe ntifisa gukora no misozi aho abene gihugu usanga nko meca gihe ibihugu bibiri kigenderanira bakunda gukoresha imirongo yo mu Rwanda. Abarundi bose baranezerewe. Umurundi akanezerewe ni wa Murundi yemera kumuja w'ubutegetsi bw'u Rwanda, niwe wenyene azingirwa. Kanagwana kugira ngo tuyibake kubera ko boca basigara nta konegisiyo zihari, kandi rero si Nyempundu gusa ahubwo n'akarere kose n'umutumba wose mbere wa Nyamakarabo hoho ntibagira namba, aho usanga ubucimbiri bwose bigora kugira ngo uzotore umuntu ariyo. Birahimbare kurongora abantu banezerewe. Abarundi bose baranezerewe. Umurundi akanezerewe ni wa Murundi yemera kumuja w'ubutegetsi bw'u Rwanda, niwe wenyene azingirwa. Abanyagihugu bafitiye amatongo mu buringanire bwa hegitare 160 yahubatswe ikirimba c'umukuru w'igihugu ku mutumba wa Gasenyi, babazwa no kubona haheze ikiringo kirenga ukwezi intumwa y'umukuru w'igihugu ibagendeye ikarabaza ibibazo bihari bakabimushikiriza, ariko kakaba akamizwe n'ingoma. Emmanuel Niyongabo aserukira abo banyagihugu akamenyesha ko n'inzu zirenga 600 zimaze kubomoka, akamenyesha ko ivyo bariko baracamwo bibabaje, ari naco gituma bagiye gutera iyindi ntambwe bakore ivy'amategeko abarekurira. Bose baranezerewe. Umurundi akanezerewe ni wa Murundi yemera kumuja w'ubutegetsi bw'u Rwanda, niwe wenyene azingirwa. Emmanuel Niyongabo. Nyene shobahira umukuru w'igihugu yararongitse intumwa hano, iraza kuraba ingene tubayeho, iraza kwirabira abantu ingene amazi ariko abagwa ko kubera imvura. Iyo ntumwa yoba yasanze hamaze kononekara amazu menshi ashirenga 600, yaratanze icegeranyo c'ivyo yabonye hano tubaye, mugabo ntiturigera twumva nyene cubere umukuru w'igihugu ico yakivuze ko n'ingingo yoba yarafashe, bikadutera makenga mu gihe tubayeho uku mu gihugu kirimwe amahoro atantambara turimwo. Nsa n'uwumiwe kandi nkabibona mu butumwa abo tubana ngaha muri hegitari 160 nabo barungika
ndabona ko bataye umutwe bihebuye n'ibibazo bambaza nka buri nyishu nobaha. Hariho ivyifuzo abari muri hegitari 160 baduha, tuzobikorerako turabe nico amategeko aturekurira, hanyuma turabe ko twohindura ingendo kuko tubona amazi ariko ararenga inkombe. Ndavye ibibazo abo turi kumwe bashikiriza, turashobora kuzofata iyindi ntumbero nta kundi. Abarundi bose baranezerewe. Umurundi akanezerewe ni wa murundi yemera kumuja w'ubutegetsi bw'u Rwanda, niwe wenyene ubu azingirwa. Bategira amahoro rero ntime bati igihugu gifise imbono y'ukuba cifashe mu mwaka w'2040, bati kikaba ari igihugu giteye imbere mu mwaka w'2060. Bati mugabo abajene benshi bahejeje amashure bari hagati y'imyaka 18 na 35 bose baheza ayo mashure baza ngaha mwibarabara kudandaza amayinite ya limikashi. Reka rero duheraheze kino cigwa. Kumva igihugu ciganziwe n'abasuma, abanyoni, abasuma b'ikomvyo, vyoca hehe kugira ngo umunyagihugu abeho anezerewe? Umunyagihugu akigenda ibirometero 200 kugira ngo ashobore kuvugisha umuntu ari Bujumbura kuri telefone, turetse nizi telefone za smartphone, oya telefone isanzwe, kugira ngo atelefone umuhungu wiwe ari Bujumbura, canke kugira ngo atelefone murumuna we, canke kugira ngo atelefone umuvyeyi wiwe, kugira ngo atelefone inshuti, kugira ngo atelefone umugenzi amubwire ikibazo afise, akabanza kugenda ibirometero 200 mu gihugu c'u Burundi. Uwo mwene gihugu ga yemwe aranezerewe? Nimba atanezerewe rero yahindutse umuja w'u Rwanda. Abanyeshure kino gihe baheza amashure baja mwibarabara bakaja kudandaza za limikashe, nukuvuga ngo bose bagaca baja kwambara amajire ya limikashe. Vyukuri abo banyeshure, vyukuri abo bantu babahejeje amashure bagaca baja mwibarabara kudandaza amalimikashe, ayo malimikashe bayadandaza banezerewe? Abo bantu twovuga yuko banezerewe kino gihe, mu gihe bigaragara yuko amafaranga y'u Burundi yataye agaciro, bigaca bigira ingaruka mbi z'uko ibidandazwa, ibifungurwa biduga ibeyi ku rugero rwo hejuru. Abene gihugu bagaca batakaza ubushobozi bwo kugura ivyo bipfuza, byo gufungura ivyo bipfuza, ugasanga inzara iriko irabakubita. Agafu karaduze, ibiharage vyaraduze, umuceri waraduze, ibigori vyaraduze. Aho vyukuri abo bene gihugu baranezerewe? Umukuru w'igihugu wewe yivugira ati jewe nta kingoye, ndafise stoke, ndafise umuceri, ndafise ibi na biriya. Vyukuri mu gihe ariko aravuga ayo majambo, abene gihugu bafunguye rimwe naho nyene kugihamana, canke bakaba bagize iminsi bafungura ivyo batipfuza. Aho vyukuri abanyagihugu baba banezerewe? Abanyagihugu bamaze amezi 6 batagira amazi meza, bagenda ibirometero n'ibirometero bagiye kuvoma amazi. Abo banyagihugu vy'ukuri baranezerewe? Bariko bavuga yuko bafise ubwoba ko bashobora kwicwa n'indwara ziturutse kw'isuku rike? Aba bene gihugu b'ababanyi b'umukuru w'igihugu, aba bene gihugu baba mu mahegitare 160,
abenegihugu basemereye kuva kera batakamba kandi urumva yuko hagiye n'umuntu akaraba aho babaye agasanga bafise ingorane zikomeye. Aba benegihugu bavuga yuko inzu zishika ku 600 arizo bigaragara yuko zimwe zifise imigaga izindi zabomotse. Aba benegihugu koko mubaravye izi ngorane barimo, aba benegihugu babayeho mu munezero ntangere. Bagabo ba mama, jewe ikintu umukuru w'igihugu yita umunezero kumbure kirangora gutahura nimba batabayeho mu munezero. Aba rero nibo baja mu Rwanda gitagikidukuku yatarikanishu hakino ntaconkoje reka nkure ku binonko ngerure itume gisigarukonye tudusakazwa twahetse naho nyene natabawe n'abanyesenge muko bampa ku gahema shuyo abura na 10 ateragwara arenda gupfa yagira ngo andonderera akasakazwa kakana umwana wawe bicabe gukoda amagogwa ndi murayo nambaye nimuyamfashemo none we mu byukuri usabikiga mfaso ni byukuri kuyisana ndabudehera bomfashisha nkaja ndagurutonda ega n'indari zokuraho ngire amagogwa y'inzu najusakaza inzara iri kwiranyica umva amagogwa ari make. Voilà, murumva akantu ubu n'umunyagihugu w'umubanyi w'umukuru w'igihugu ati inzara yoyo ntiza kunyicira ngaha, ati ngira ibibazo vy'inzu nongere ngira ibibazo vy'inzara. Yoga ngo ibintu birazimvye genda mu vyironderere. None je ndigera ndababwira ko ibiraya bizimvye, ndigera ndababwira ko ibiharage bizimvye kandi ndabifise, ndigera ndababwira ko ibigori bizimvye kandi ndabifise. Cenja muri stock wanje. Jewe ndafise nk'ubu itoni renga ya mire, ndafise itoni zingahe ibiyoba, ndafise itoni nka 5 z'ibigori nza ndasya, ndafise ibiharage muri stock, ndafise umuceri muri stock. Neje nkandazi ko bizimvye. None no bimenya gute. Ega n'indari zokuraho. Ngire amagogwa y'inzu najusakaza inzara iri kwiranyica umva amagogwa ari make ingwara yose ikoranirako. None ubu imvura iguye wewe byukuri ahantu nyagiko nicara mu kabambazi ko hepfo akaba ariho yitanicaye kuko inzozi zicika ibidengera aho nubona ko haboza aya ni amazi ava ku imvura yahimbye. Uyu ngo nta kundi yogira, inzu yiwe ngo iri mu gusiduka ariko ngo nta kundi yogira, we n'umuryango wiwe ngo bemeye kuyigumamwo kuko atahandi bafise boja. Nta uhora hiriwe merita utuba rero ngaha nyene. Yego none inzu kumenga yarabomotse yibamwe ndayibamwo ingo ndabereke mu nzu niho mwovyemera mukamfasha namwe mugashika iryo mwoshikiriza. none wewe ntubona ko umwanya n'umwanya ushobora kukugirira nabi n'ukuri oya mutagiye imbere mu nzu sinovyemera ahesingo muhere ngaha ni ngaha murabe aho ndari ngo rabe hana umuryango urara ego nukuri na murabe ingene bimeze ndabereka n'ikindi cyumba haruguru murabe vyose Medi sa uti aha niho murara, aha niho turara n'umuryango. iyi mvura iguye bigenda gute? Iyi imvura iguye nca mvyuka ngahagarara nkabura amahoro nkabura n'ico nofata n'ico noreka. Birahimbare kurongora abantu banezerewe. Abarundi bose baranezerewe. Umurundi akanezerewe ni wa murundi yemera kumuja w'ubutegetsi bw'u Rwanda niwe wenyene azingirwa. Nico gituma ndabatumye mwebwe Barundi mubahamagare muti vahiyo muzingirwa muze mu gihugu c'umunezero. Vyukuri mubona umunyagihugu anezerewe. None
ko bigaragara yuko atanezerewe. Ubu rero yaciye ahinduka umuja w'u Rwanda. Ubu bukene abutewe n'u Rwanda, iyi nzara ayitewe n'u Rwanda. Bantu b'Imana, bagabo ba mama, tuze turaraba amajambo dukoresha. Amajambo dukoresha dushobora gusanga ayo majambo ariko arakomeretsa abenegihugu, ariko arasinzikaza abenegihugu, ariko arahuhura n'ivyahuha. Turabe yuko mu majambo tuvuga tutaba turiko turashinyaguriza abarundi. Gushinyaguriza umuntu ni ukuvuga yuko afise ikintu kandi uzi neza yuko ataco afise. Gushinyaguriza umuntu ndatanga nk'akarorero. Urashobora kuvuga uti urana nk'umuntu nk'uyu mpa n'utudolari 50 shaho ngaho, mpa n'amadolari 100 ngaho, we ndazi yuko uri umutunzi. Uri kubibwira nk'umunyagihugu nk'uyu, uri kuvuga yuko afise amadolari 50 canke amadolari 100, kandi ubona yuko no kugira ngo aronke amafaranga 1000 ari Imana mpa. Ico nico bita gushinyaguriza umuntu. Rero umukuru w'igihugu ariko aravuga ngo abarundi babayeho mu munezero ntangere, ahubwo ngo abatagira umunezero n'abantu babaja b'u Rwanda. Nimwiyumvire nk'aba bantu bariko barumviriza ubu butumwa bw'umukuru w'igihugu, ingene baca bumva bamerewe, ingene baca bifata, bitewe no kubona ubuzima butoroshe babayemwo. Hanyuma umukuru w'igihugu nawe yarajejwe kubatunganiriza, akaba ariko aravuga amajambo nk'ayo. Ari nka wewe wishize mu kibanza c'aba bantu, ukaba ubayeho mu buzima aba bantu babayemwo, hanyuma ugaca wumva amajambo ariko aravugwa n'umukuru w'igihugu nk'ayo aba ariko aravuga, wo kwifata gute? Wo vyakira gute? Reka nsozerere kuri iki kintu gihambaye cyane. Umukuru w'igihugu ati abenegihugu babayeho neza, babayeho mu munezero ntangere. Umurundi atanezerewe uwo n'umuja w'u Rwanda. Mundabire umwenegihugu twarashikirije ivyiwe. Umwenegihugu aragwaye, bamurungitse kuja kwivuriza hanze, kandi si wenyene, hariho n'abandi benshi barungitswe kuja kwivuriza hanze. Akarorero mfatiye ko nakuyu, umwenegihugu akeneye kuja kwivuriza mu Buhindi ku miliyoni zababa imiliyoni 60. Aho ingwara imugize nabi, arababaye, aguma takatakamba ati yemwe nterera ngende kwivuza abantu b'Imana. Izo miliyoni 60 azikurehe muri kano kanya? Amafaranga yari kumuvuza sayo nyene yibwa n'abategetsi. Turi binebwe nivyo igihugu cari gifise, turabinyonora tugasabota. Iyumvire rero wishire mu kibanza c'abanyagihugu bategerezwa kuja kwivuza, babuze amahera yo kuja kwivuza, ingwara iguma yiyongera, bari ku musego, bagiye baza bumva umukuru w'igihugu ariko avuga ngo abanyagihugu babayeho mu munezero ntangere. Aba bantu baca bavyakira gute? Mbega wowe uri kuraye nkurikirana uri umurundi, vugisha ukuri kw'ingwara idasezerana, ejo biciye bishika ukagwara nawe, bigasaba ko uja kwivuriza mu Buhindi nk'abandi bose, bakagusaba imiliyoni 100 canke imiliyoni 70. Weho ubwiuza wumva umukuru w'igihugu ariko aravuga ngo abarundi babayeho mu munezero ntangere, wabuze n'umutegetsi aguterera n'ibihumbi 100 canke umuliyoni. Mbere umuliyoni mvuze mwinshi, reka mvuge ibihumbi 50. Mbega wo vyakira gute? Sino bivuga vyose ngo ndabimare, ariko amajambo akoreshwa n'umukuru w'igihugu
aza araraba neza kugira ngo ntahava asanga ariko aratoneka canke ababaza abenegihugu bari basanzwe bigorewe. Uruhara nyamukuru rw'umurongozi ni uguhindura ubuzima bw'abatwara, ni uguhindura ubuzima bw'abasanzwe arongoye. Umurongozi ategerezwa gukoresha itegeko rya intuition. Umurongozi arasoma abo arongoye akagira ati mbega aba bantu barababaye canke baranezerewe, mbega aba bantu barashonje canke ntibashonje, mbega aba bantu barashomereye canke ntibashomereye. Ni ukuvuga ngo amaze gutahura uko babayeho, amaze gusoma ingorane bafise, agaca arondera kuzikemura, agaca arondera kuzitorera umuti. Ariko mu gihe umurongozi atabona ingorane abatwara bafise, biragoye nuko yoshobora kuzitorera umuti. Turavye imvugo y'umukuru w'igihugu kino gihe irahushanye kure niyo n'ivyo abenegihugu babayemwo. Umukuru w'igihugu kino gihe avuga yuko amafaranga y'Uburundi afise agaciro, ariko abarundi mu vy'ukuri barabona yuko amafaranga y'Uburundi abandanya atagaciro ku murindi ukomeye. Umukuru w'igihugu ati nta bashomeri bariho mu Burundi, ariko abashomeri ahubwo babaye benshi, biyongera ku munsi ku munsi. Umukuru w'igihugu ati nta bashonje bariho, ariko abashonje baruzuye, abashonje ni benshi, abatagira ukuntu bashobora kubaho ku munsi ku munsi. Abantu iyo bafunguye rimwe ku munsi kiba ari gihamana, baba baronse chance, baba baronse amahirwe, abo nabatari bake. Reka dusozere mu majambo make. Murabonye ubuzima abanyagihugu babayemwo, murabonye nuko umukuru w'igihugu avuga ko babayeho. Nibaza ko mugize ico musigarana, nibaza ko ukuri mukubonye, nibaza ko mubonye ko bafise umunezero canke atawo bafise. Reka mperahereze rero kuri iri jambo nce nerekana n'igikwiye gukorwa kugira ngo tuve muri aka kaga, kugira ngo igihugu c'u Burundi ikire aka kaga. Turi binebwe nivyo igihugu cari gifise turabinyonora tugasabota, none umunsi cashitse kuri 0 francs bizogenda gute? Tuzoca duhunga twese, duzohungira aha. Murumva iyi peuple yose ihunze, murumva rampureya soma muri Bibiliya murabe abahunze ingene vyagenda. Neba Yakobo ntibomowe n'inzara, ntibacabaja bene Israeli ntibomowe none n'inzara, baratomvye amfayite, baca bakoma umurongo, baca babaja imyaka amajana n'amajana. Ngira ngo nuno munsi ntibarakira iyo ngwara kubera Ergozi, umuhinga w'umufaransa mu vy'ubutunzi akongera akaba n'umwigisha wa kaminuza, aravuga ati un problème politique est un problème économique sans solution. Ntushobora gukemura ibibazo vy'ubutunzi hariho ibibazo bikomeye vya politike. Uburundi rero ntibushobora kwamira mu bibazo vya politike hanyuma ngo bushobore gutora inyishu z'ibibazo bijanye n'ubutunzi. Umukuru w'igihugu avuze ijambo rihambaye ati erega inzara izotwomora maze tuje kuba abaja babandi. Ati none igihugu gihomvye canke kiguye amfayite suko nyene bizogenda. Ivyo rero nta murundi yo bironderera kure, biza vyaratanguye. Ugwaruka rutari ruke rwirirwa ruratarukomoka. Kubera iki? Kubera inzara, kubera ubukene, kubera ubushomeri. Bagaca bagenda mu bindi bihugu bakaba abaja,
bagakoreshwa ntibahembwe, n'abahembwa bagahembwa nabi cane, ukarenganywa ntihagira aho witwara, zikaba ingimbirane, abaguprofita nabo bagaca baguprofita, ibintu bikaba bibi cane. Abana 194 nibo bamaze gutwarwa mu bihugu bibanye gukoreshwa ibikorwa vy'uburimyi n'ukuragira ibitungwa kuva mu kwezi kwa Gitugutu 2023 gushika uku kwezi kwa Ntwarante uyu mwaka, nkuko vyemezwa n'urunani rwitaye neza y'abana FENADEB. Ferdinand Simbaruhije avugira urwo runani akamenyesha ko bibabaje kandi ko ari guhohotera agateka k'abana, asaba ubutungane guhana no guhasha abatwara abo bana mu kinyegero. Kurikira Ferdinand Simbaruhije avugira urunani FENADEB. Muri kino gihe turabona abana batari bake baja mu bihugu bitandukanye duhana imbibe, ariko cyane cyane mu gihugu ca Tanzania aho bagiye kurondera ubuzi. Ngakarore nko kuva kwezi kwa Gitugutu ku mwaka urangiye kugeza ku kwezi kwa gatatu ku mwaka wa 2024 twashoboye kumenya ko hari abana bashika 194 baho n'ivyo bibazo. By'ukuri ivyo bintu bako bibaje cyane, kuko umwana agiye ahura n'ibibazo bitandukanye kandi atsinda, nta muntu afise by'ukuri amwitaho, nta munshuti, nta gisana, nta mugenzi, ntaki. Naho nyine bavuga ati umwana arira nanya ntiyumva, abaheje amashure ntashobora kuvuzwa neza yagwaye, kuko abo bamutunze ntabakibazo cabo ntamwitaho. Umwana ntamwanya ronka kugira ngo yidagadure akine n'abandi bana bandi, abakingigwa nta buraro aronka, kenshi nake usanga barara mu ishamba byo kwamba byo ntavinovuga. Mumva ko vy'ukuri abuze byinshi cyane gose. Murazi ko dufite amategeko mpuzamakungu iguca cate mukono mu 1990 gitekanye vy'ukuri kimukingira kugira ngo aronke amateka, umwana ashobora kumererwa neza mu buzima bwiwe. Ariko hejuru y'ivyo kenshi nake usanga vy'ukuri ahohoterwa, kuko akora umwanya munini cane, akora ntaruhuka. Rero iyo yakoze haciye iminsi ageze gutahuka iwabo, n'utwo yaguze kenshi na kenshi usanga atadushikana, kuko benshi bamucunze bakimwambura, akaza vy'ukuri yikoye amaboko, kandi yiswa ko yagiye kurondera amafaranga. Voilà, uwo mwana akaza yikoreye amaboko, kandi yari yitwa yuko yagiye kurondera ubuzima, yagiye kurondera ahasumba handi. None uyu mwana ugira ngo yagiye kubera afise umunezero? Uwo mwana ugira ngo yagiye kubera ari vyiza? Uyada yagiye kubera ubuzima bwanse. Nuko rero icokogwa kugira ngo ibi bintu bireke kubandanya, nuko abarundi bo kwicara hamwe bakavugana ingorane zose zihanze igihugu c'u Burundi, zaba ingorane za politike cane cane, kuko nizo zotuma n'izindi ngorane zose zihera, zaba ingorane z'ubutunzi, eka ingorane zose igihugu gifise, bakava ngaho bazitoreye umuti. Hanyuma hagaca humvikanwa n'ukuntu hotegurwa amatora meza atagira agatosi, aho muri ayo matora abenegihugu, abanyagihugu muri rusangi botora atagitsure, atahatera bwoba, bagatora umurongozi koko abushitse. Nimba botora abandi barongozi, ivyo bikabavako, kuko ubwo n'uburenganzira bw'abanyagihugu. Nimba boshima kugumiza habariho, ivyo bikabavako, ariko hakabaho amatora meza, amatora atagira agatosi. Ibi bintu mukabona bidakozwe, tukaguma muri vya bindi vy'uko habaho amatora akogwa ukuntu abenegihugu bakaruha, bakavuga bati twebwe ntitubona n'akamaro ko kuja mu matora. Ivyo rero binakwiye yuko hari n'umunyagihugu yoza gutora, kuko n'abasabaza gutora sabata hatoye. Ubu rero duhiriwe duhizije n'abatoye bose n'abatatoye bose, budura dukubitikiranira hamwe. Umva ko abanyagihugu bashitse ku rwego rwo kuvuga yuko bitanakenewe yuko boja gutora, bati tuje gutora canke tureke, ni vya bindi nyene, naho uwo twotora yotsinda ntibosoma amajwi yiwe ko yatsinze. Tugumye muri ibi bintu, igihugu c'u Burundi kizohomba, gisubire gihombe, abarundi bose bomoke, bagite,
bahunge igihugu c'u Burundi kiba umusaka, ahubwo no kwitwa igihugu ntigisubire no kwitwa igihugu. Abantu bacibagire bati mbega hajya hoba harigeze kuba igihugu. None abarundi twemere dushike mu ivyo bintu kabisa, twemere dukomantaze imitima, igihugu gisambuke, igihugu tugihunge twese gushika yaho abanyamahanga bitwengera. Reka ndangirize kuri ca gicapo cacu, uko dukomantaza imitima yo kwicara hamwe ngo tuganire, tuba dusa n'izi ndogoba. Izi ndogoba zari zifise ivyo kurya bikwiye, ariko ziguma zikwegana, ziguma zerekana ubugabo, zose birazinanira kurya. Ku gicapo ca kabiri murabona yuko uko imwe yakwega ariko n'iyindi yakwega zigasanga ziriko ziranigurana. Ku gicapo ca gatatu murabona ko zicaye hamwe zikavuga ziti emugabo ibi turimwo nibiki, reka shahu dukemure ibi bibazo dufise. Imwe iti we ntufise ikibazo cyo kurya, iyindi itego, iyindi nayo iti nawe nico ufise, nayo iti na jewe nicoga. Zitesha twumvikane, ingo dutangure turye ubwatsi bw'iwawe, hanyuma dusubire ubw'iwanje, turabe yuko izi ngorane zidahera. Ingorane ziba zirazihejeje. Ivyo vyavuye he? Vyavuye mu kwicarana, vyavuye mu biganiro zari zigiraniye. Iyo zitaca bugufi ngo zumvikane, mubona hari ikintu izi ndogoba zari gupfa zivuyemwo, atari uko zari guca zisanga zaniguranye. Hamwe abarundi twoguma tudadika amazosi, ntitwemere kwicarana ngo tuganire ku ngorane zose dufise. Hari kazoza mubona dufise nko mu myaka 10 iri imbere, Uburundi mwibaza ko bwoba bumeze gute? Un problème politique est un problème économique sans solution. Ukuri ni kumwe kandi ntiguhinduka, ntikuja mu bwinshi, kandi naho twokwanka kukumva kuguma ari ukuri. Imana nibahezagire, reka twibananize kwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Ndabisubiyemwo, tubwirizwa kugaruza umunezero satani yatunyaze.